yaranesheje Kristo Yesu biciye mu rupfu rwiwe no kuzuka kwiwe. Umukristo wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko kandi akaba yemera yuko Yesu yapfuye akazuka, nagira ndakubwire ngo ibyo bizokubohora. Ibi byifuzo na wewe uzobinesha mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bizokubohora, biguhe n'inkomezi, biguhe ububasha bwo kunesha icyaha cyose mu izina rya Yesu Kristo. Icoma tukama aho turi hose, uko kwizera kuri muri twebwe, jewe uri muri jewe n'uwapfuye akazuka, n'uwanesheje urupfu na kuzimu. Ubwa mbere yarageragejwe aranesha, ntiyemeye kuneshwa ariko yaranesheje, kandi n'uwapfuye yaranesheje urupfu, hanyuma yarazutse, uyu munsi ni muzima. Haleluya! Ivyo nivyaba muri wewe uzobunesha nawe, ko Yesu yanesheje nawe uzobunesha. Kandi rero ivyo ubifate, ntuhave uca ujana ubwenge n'ivyiyumviro ngo Yesu yari Imana. Ndagusavye, aho yari ngaha mw'isi yari yambaye umubiri, yari yambaye umubiri, nico gituma yarya akanywa akaruha, nico gituma yambara, nico gituma yavuye amaraso hamwe bamucumise. Yesu yari yambaye umubiri, yaje mw'isi yambaye umubiri, yari ngaha ari mu mubiri. Rero ko yanesheje nawe urunesha. Dusoma Abaroma 8 umurongo w'9. Ariko mweho ntimukiganzwa na kameremere k'umubiri, ariko muganzwa n'imwemu, bisanzwe mwemu w'Imana ari muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adafise mwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Imana idufashe. Umuntu yoba hano azi ko adafise mwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Kugira ugire mwemu wa Kristo bisaba ko Kristo aba ari muri wewe, deja aba ari muri wewe. Kuko udafise mwemu wa Kristo, nurongogwe n'uwo mwemu wa Kristo, ntuburi uwiwe, kandi uba uri kurarongogwa na kameremere. Murongo wa 13 uravuga ngo kuko na